ndiho aza muzima bwawe ugurura akanwa kawe utanga ikimazi. Haleluya. Aracyarindiriye. Ndashizo kwitwaza kuko icyo ufite cyose nindiyo kiguhaye. Icyo hawe ushime. Iko muri Yesu biraryoshe. Nimba uri muri Yesu ugira gute? Ugumemo ntuveyo. Mutunzi wa mbere ni umuntu afite Yesu gusumba ibyo bintu by'isi. Amen. Imana yacu mu bintu byose y'agaciro iragaciro ishimwe iva mu kanwa k'umwana w'Imana. Imana ikwiye amashimwe ibihe byose, iminsi yose, indwi zose, amezi yose, imyaka yose, ubuzima bwose. Ishimwe Yesu, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu. Mwami Imana yacu waraturinze, uturinda umujinya wa Satani, uturindira muri iyi si ishaje, uraturinda ni twese hamwe. Ishimwe Yesu, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu. Wagaragaje kwawe, uraturinda ni subiramo. Wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda nidapfa. Muri iyi minsi bitangaza, bamenye kudahinduka. Ishimwe ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu Kristo, ishimwe ni ryawe. Turaje imbere yawe twizera kuri Imana, turizera kuri Umukiza, turizera ko atakintu na kimwe cyoga imbere yawe. Ndakwezi uyu mwanya tugiye kwinjiramo, umwanya w'ijambo. Umuntu azatungwa n'umutima gusa, ariko n'ijambo cyose zo mu kanwa kawe. Urakoze kuri uyu mwanya uduhaye. Ndashaka mbi igikoresho wivugire. Turashaka kingura ijuru, imbuto yawe ibiye mu mitima yacu kandi zive mu ivyama. Urakoze Mana, ndagushima. Ndafashe autorite ku mpwemu mbi zose. Esprit d'endurcissement ndayirukanye mu kanwa kanya, ndatuye intsinzi wigaragaze. Cyo cyose kibi cyawe mu izina rya Yesu. Indirimbo nirimba ngashaka sishaka guhagarara. Ubu nashaka twibandanirize. Tuandanye cyangwa tufungure? Dufungure cyangwa tuandanye? Dufungure. Bon appétit. Imana ishimwe. Ijambo tukuma gusangira no munsi hageze ndabaza Imana imaze kuri iryo jambo nabaje mpemo yera none yakwere ni ushaka kumvuga. Ati genda uvuge, ndabivuge gute? Genda ufate micro, ugura akanwa, ndaza kuvuga. Ngomba kwa mirongo yampaye, ibisigaye ni muhemu yera dufasha. Haleluya. Pio Luka 13 murongo 6 akangutse. Kandi abacira uyu mugani, abacira umugani. Yesu aca umugani. Habaye umuntu yari afise umusukoni watewe mu ruzabibu rwiwe. Araza awurondera kw'isukoni. Okay, nashaka tahure ngaha no mugani. Yesu ko aravuga arigisha mu mugani. Murazi ko Yesu yakunda gutanga mu migani, sivyo? Yo bita parabole. Ndashaka byo kuri ngenda bukebuke dutahure icyo muhemu Imana ashaka dutahura. Yababwiye umugani, habaye umuntu yari afise iki? Mana majambo ni propriétaire w'itongo, nyene itongo, ufise itongo nibirimo n'ivyawe, sivyo? Rero uwo muntu turaza kumenya ari we. Hari umuntu afise itongo
hama yarafise umusukoni tuzi mu Kirundi abari ntibazuce umusukoni fata ko ari igiti canke icamwa canke ikintu tutazi sivyo cya kintu cyitwa umusukoni fata umwembe fata avoka ivyo ushaka komeza abwira umukozi w'uruzabibu ati raba none ni imyaka 3 nza kurondera isukoni kuri uyu musukoni sinzibone. Nyeritongo abwiye nde tugenda bukebuke abwiye nde mukozi musanzwe hariho nyeritongo hakaba n'umuntu ajera itongo sivyo yabwiye rero uje itongo ati haciye imyaka ingahe nuvuga yuko yararindiriye ageze kuri 3 ans yarihanganye agera ahantu bimugeza ahantu cyo cyambere aza kurondera iki mu Gifaransa bavuga ngo aje kurondera fruit ivyamwa by'umusukoni. Umusukoni ni kimwe ariko uragira ivyamwa sivyo amen ivyamwa ni mu Kirundi abanyarwanda bavuga ngo imbuto ivyo twita imbuto bo bavizana ivyamwa ni semence kabana fruit rero aza kurondera fruit cyangwa icyamwa cyavuye ku musukoni. Komeza uce wahejeje pas encore uce ugasarira iki aha hantu ugasarira no kuvuga iki gufata ikibanza occuper bana baje tufate musukoni ariko tufate n'iki kintu abarundi bumva n'iki umwembe giti cy'umwembe abarundi yakuna umwembe bakunda iki igori ivoka bashaka mukura amavoka gusoma ibigori sha ayo mavoka yanyu amavoka igiti cy'amavoka kubera iki icyo giti kigarira ngaho cyo kipa ko kipa no kuvuga iki sukuhaba gusa icyo giti nimba mo igiti gifite amashami asa n'urwatsi rubisi ari vert no kuvuga iki kiriko kirakwega ubutunzi bwo mu isi hajya wogenda guca imizi ajya amababi asa n'urwatsi rubisi yosha asa gute umuhondo jaune avuye kuri vert ashasa na jaune kubera iki nta buzima atangura kuba jaune uko iminsi igenda azogira igihe yume yose ahere n'igiti gihere cume ariko iki giti akora avuga cy'umusikoni cyuzuye iki ubuzima kuva yuko rero icyo giti kiyo kira profita vuga ati profita muko muna profita namwe maze kwisanga muri misikoni mwese kiko kira profita kiyo kiraronka akayaga amazi ubutunzi buri muri yo tongo kumbura nyeri tongo yaranabivomera imvura itaguye wahejeje mu windwi uhejeje ati iki kibazo rero ngo kubera iki kigasarira pourquoi occupe la terre inutilement murongo munani abwira umukozi w'itongo vinyeho mu Gifaransa nawe aramwishyura atenda mugenzi ureke uyu mwaka nawo ubwa mbere haciye amyaka 3 nyene itongo arindira ko abona ivyama akabura umwaka wa mbere arabura umwaka wa kabiri arabura umwaka wa gatatu arabura cyabwira rero umukozi acunga itongo ati rero reka tugice ubutunzi twafata ubu ikindi giti kimara ikintu kivamwe ivyama sivyo ariko umukozi umucunga itongo acara interceda avuga ko interceda acaravugira umusukoni avugira gute murongo munani nawe aramwishyura ate enda mugenzi ureke uyu mwaka nawo ndaworohereze ndawutabirire. Uyu muntu yatraduije Bibiliya yamavuga ngo mugenzi ahari Seigneur ngo mugenzi Seigneur si umugenzi ni mwami hari umugenzi n'umwami mugenzi n'umufukamira ako mwami uragira gute hanyuma ngo mugenzi cyangwa mwami ngo reka laisse encore cette année mu Kirundi umwaka nawe amajambo ndaguhaye bonus ndaguhaye repêchage abanyeshuri bacu bavyumva ndaguhaye chance yo kwikosora kugira ndabe ko hari ikintu no kwamura kuri umusukoni kuko umusukoni niyo wuhoye ko utagira amababi urasa amababi ubuziki
ko amababi utayarya urarisha none uri inka. Amababi afasha giraffe. Ugiye muri Kenya ahantu hari amagirafe usanga ugeze usigaye nireha usanga ziko yarya amababi kandi ikaryoherwa. Ariko lion wapi nta bibabi irashaka nyama, sivyo? Ashaka ivyamwa rero. Wari umurongo w'umunana uhejeje. Yayisabye ngo mu mwaka umwe azogira gute? Hanyuma niwama isukoni bizoba ari vyiza. Wari 9 banzo heze witi ngo nzogira gute? Witi ureke uyu mwaka nawo ureke uyu mwaka nawo ndaworohereze ndawutabirire kugira abanyabujumbura ntibavyumva ivyo. Utabirira ni iki? Mu Gifaransa bango je creuserai tout autour, zo kwimbira uhande hamangira iki? Ngo et j'y mettrai du fumier. Nzo shayi iki? Inhabire canke amase, sivyo? Rero fumier inhabire, vuga uti inhabire. Birakomeye no muzi. Murongo w'icenda rero ari wanyuma. Hanyuma niwama isukoni bizoba ari vyiza, ariko nutama uzowuca. W'icenda avuga ngo peut-être, vuga uti peut-être. À l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon, vuga uti sinon. Tu le couperas. Rero ko basigure none ko mukubona ndano iki bisukona ko razana izo ntabire turi Bujumbura. Yesu ko avuga ibintu biraba abantu kandi nimba byanditse muri Bibiliya nawe birakuraba uno munsi. Nyene tongo ninde? Imana Data. Uyacuze tongo ninde? Yesu. Umusukoni ninde? Wewe nanje. Abantu babiri mu bantu bangahe novuze amen? Mushaka komisikoni. Imana ko yatwereka, ijambo ry'Imana ko yatwereka yuko inyigisho itwereka yuko Imana yacarindiriye. Vuga uti aracarindiriye, niyo titre. Aracarindiriye. Nimba waramuhaye ni sawa, ariko nimba utaramuha aracarindiriye. Haleluya. Arindiriye kumuha iki? Ivyamwa. Tuza kubona mu nyuma mu Heburayo 13:15 mu Gifaransa na Arsene yigeze kwavuga ko araronka amasengesho nuko ntajyo kwameduha ikimazi cyangwa itambo ciki. Mu Gifaransa avuga ngo par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Amen. Bachasigura sacrifice de louange cyo bisigura ni le fruit des lèvres qui confessent son nom. Ndabisonga mu Kirundi. Asero mengo yari aravyingisha danje mbere yukuza ngaha. Ibi byose yakora bisoma. Le fruit des lèvres ni vyamwa mu Kinyarwanda muri Kinyarwanda bavuga ngo imbuto ziminwa. Le fruit des lèvres ivyamwa vyiminwa. Vuga uti ivyamwa vyiminwa. Asero yavuze ngo kiretse kiragi cyonyene ngaha. Nimba utari muragi urashobora gutanga ivyamwa vyiminwa nimba wizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Rero ngo ivyamwa vyiminwa ngo vyatura bikonfesa bivuga izina ry'Imana. Ndikombwira abantu bashasha murashasha mwebwe. Mu ndwi yazokuza imyaka 10 muri Kanguka. Haleluya. Maze imyaka 10 ndabisuramwo ikimazi cy'amashimwe, ikimazi cy'amashimwe kirazira kugira gute? Ariko tukiriki dushime muri vyose, sapana muri vyiza gusa. Dushime muri vyose kuba nicyo kimazi gihimbara Imana. Jambo ry'Imana avuga ngo uhoraho agira gute? Zaburi 22:3 agira gute? Apana aregera amashimwe, apana yarunguruka amashimwe, apana araryoherwa amashimwe, apana arumviriza, ariko agira gute? Amanura intebe yiwe, amanura trone yiwe, akabwira barati eba gira murabe bindi jewe aha niho ndi.
ni adresse yanje, ni wankenera usanga ngaha. Nimba ushaka ndiho aza muzima bwawe, ugurura akano kawe, utanga ikimazi. Haleluya. Nimba utarekuramo amashimwe, uri kumuha imidodombo. Cyangwa urafunze umunwa, urafyuye umunwa. Urafyuye umunwa. Cyangwa ukura Buddha. Nagukoreye. Ukundi kumemba. Ndabiheba. Nawe iheba aracakurindiriye. Aracarindiriye yuko utabura yuko igihe cyose uvyutse mu gitondo. Wavyutse mu gitondo ugasanga urahema, urahumeka, ukigorora. Amen. Ugasanga amaguru yawe aracyari sensible, amaboko yawe ari sensible. Ugasanga mu kanwa kawe amenyo aracyakomeye, amaso yawe arabona, amatwi yawe arumva. Uramotegwa, urahumurirwa, urashonje. Mana warampevye. Nutahuri gituma utotahaye. Nutahuri gituma ufite amababi. Amababi ni kuvuga iki? Atotahaye ni kuvuga iki? Nutahuri gituma washoye kuva mu gitanda batagukweze, batagufashe, ukashira ukuguru kumwe hasi, ugafata ukundi ukagushira hasi, ugatambuka, ukigorora, ugahindukira, ukarambukiyo, ugasanga uracyari muzima. Hanyuma ukidodoba, Mana warampevye. Menga ko vuga ubuntu busanze. Ariko nimba wewe ushobora guhonyora, hari abadashobora guhonyora, hari abadashobora kuvyuka bataje kubaterura. Amen. Hari abaryama ntibavyuke, hari abatacumva ibiri kurumva, hari abatabona ibyo uri kurabona, hari abadasonza batagira apeti, hari abaraye ijoro ryose waraye uragona, hari abaraye ijoro ryose bakanuye. Iyo byose ufise watanze iki? Ni iki wahaye Imana kugira bironke bariya batabifise babibure? Jambo bavuga ngo tout don parfait, ingabire yose nziza iva mu ijuru kwa Data, ahatari ombre de variation. Nta kintu na kimwe iki kimwe cyiza ufise utahawe. Jambo ry'Imana arandika Paulo mu Korinto. Amen. Ariko nabakabishije 4 murongo w'indwi, niki ufise utahawe? Niba takihari, nimba uragihawe, kweri ki wifata nk'uko utagihawe, kweri ki wishira hejuru nk'uko utagihawe. Rero ushaka kumaze namaze imyaka 3 gusa, ushaka kumaze imyaka 10, ushaka kumaze imyaka 5, ndiho yakuremye arindiriye ko wibuka na gatoya yuko nimba ufise naho upanze, uri kwitora ngo nanze ufise, nta titre de propriété mfise, ariko hantu uba waguye he? Imyaka ngahe ngena na bisi, aya bisi wayakuye he? Bisi mwanya wose gutonda, ndashobora gutonda, ariko urafisa uza kuriha. Nimba utonze ari ikintu mu mufuko, aradashobora gutonda kuko hagaragara. Ndashizo kwitwaza kuko icyo ufise cyose ni ndiwe kiguhaye. Icyo wahawe ushime, igihe cyose ushime kubyo Imana aguhaye. Hari icyamwa uhaye Imana ishonje. Imana irashonje amashimwe yawe, Imana irashaka amashimwe yawe. Imana ndiho, Imana yaremye vyose, ashobora vyose, afise vyose, arikwije, nta na kimwe abuze, nta kintu na kimwe yiteze kubona umuntu kiretse kimwe gusa. Icyo Imana yiteze kuri wewe ni icyo yonyene idashobora kwiha. Imana yabonye ko atari byiza ko yishira hejuru, ishirema abantu kugira bayishire he, n'abamarayika bayishire he,
rero nimba ari ikintu yihaye idashobora kwiha nishimwe rivuye mu kanwa kawe. Haleluya. Est-ce que muraza ko umuntu atagira akanwa? Birashoboka ko ari malformation. Mugabo kugira ubone uzonda kuja kurondera kuri internet. Est-ce que ari umuntu monyereka ifoto? Hari umaze kubona wewe gutya asa amaso asa amatwi nta kanwa afise, maze kumubona ahari ni malformation, ariko akanwa wahawe sako gufungura ubwa mbere, sako gufungura murabaye desi, sako kuvuga ubwa mbere naho gushima Imana, gufungura no kuvuga biza inyuma yo gushima Imana. Amen. Nta muntu n'umwe afite akanwa adafungura. Amen. Naturellement abantu bose barafungura, ariko akanwa kawe Imana ikikarema yiyumvira ikintu kimwe, yiyumvira ishimwe rija kuri yo, rivuga ubunini bwayo, rukavuga ineza. Haleluya. Yohana 15:5. Ni jewe muzabibu, ni jewe muzabibu, namwe muri amashami. Aha, ninde muzabibu? Muzabibu ni kiya, ni tronc, sivyo? Afika turiki amashami. Amashami, ariko amashami nta muntu ashobora kujya amashami. Indaje amashami ujya ivyamwa bivuye ku mashami, sivyo? Jene muzabibu namwe murayiki. Aha, komeza. Uguma muri jewe. Uguma muri nde? Pastor barika abantu. Uguma he? Bega muri we. Uri muri araryoherwa yego. Vuga uti uri muri we? Okay, uri muri we rero uzura vuga amen. Ya. Ko muri Yesu biraryoshe. Nimba uri muri Yesu gira gute? Aha, ugumemo nuveyo. Soma rero pio. Uguma muri jewe. Uguma muri jewe. Nanje nkaguma muri we. Nanje nkaguma muri we. Uwo ni we yama cyane. Aha, nibagira gute? Apana kwama bisanzwe cyane. Haleluya. Kubera iki? Kuko ataco mubasha gukora mutamfise. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Ata Yesu ntavyo ushobora gukora. Haleluya. Umiza ntibavuze ngo ngo sans moi tari jewe ntimushobora kuvuga ubutumwa, si uvuga ubutumwa gusa. Nta kintu na kimwe ushobora gukora ata Yesu, atafise Yesu. Cyo tubaye ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu batarakira Yesu, batarakizwa barapfuye. Igitutsi. Aho yavuze ngo kera tugize gute? Tugifuye ariko turi bazima. Ubu nabuzima muri Yesu. Amen. Maze kwakira Yesu rero ubaye muzima, ubuzima buratanguye. Ikana werekere dusure mu fusikoni wacu. Mariko 11:12. Mark 11:12. Bukeye bamaze kuva i Betania yumva arashonje. Indashonje? Ni indashonje? Gira mugenzi wa tarashonje. Haha. Arashonje. Aha yarashonje mu mubiri, ariko no Musa ashonje mu mpwemu. Ashonje ki? Amashimwe yawe. Jena maze kwitahura byo gusonza. Haleluya. Hari inyigisho yigishije isana no kwitudo imfungwa z'Imana kuri YouTube. Iri kuri YouTube imfungurwa z'Imana muzoyumviriza. Amen. Maze kwitahura yuko Imana canke Yesu ashonje amashimwe yanje, naciye mvuga nti ndashaka ntegire umunsi n'umwe uzosonzana n'umunsi n'umwe. Abo ngaha ntibabitahuye basamaye ngene ko yabegereye hariya ku muryango. Subiremo abo ngaha mwabyumvise, reka nabwira bahariya. Umunsi nahura yuko Imana ishonje amashimwe ava mu kanwa kanje. Haleluya. Vuga uti amen. Naciye mbwira Imana ndashaka mu mwaka wose iminsi 365 yose niyagira umunsi n'uyu usonzana. Baravyumvise. Ariko mwumva iteka dufise yo gutegura imfungurwa z'Imana. Imana irashonje, Yesu arashonje, hari ikintu aje kongera muri wowe agasanga ibyidodombo
Yesu ashonje agira gute? Nonga 13 akiri kure abona umusukoni uri kw'amababi. Wa musukoni uragarutse bwatwe tubona ivoka siko uvuga umusukoni tubona ivoka bandaye arawegera ngo kumbure yogira ico awusangako. Kumbure ikintu cya kumburera navuze ni sishaka ko Imana izovuga nagiye kwa Kristo kumbure. Sishaka kuzovuga kumbure. Azovuga tegeye kwa Kristo ko ndamusi. Ninashika. Hariya niho hantu hanje. Niyo ngasarira niyo ndagira. Shaka nwere guke imbere ndiho. Ubwira uti ingi wanje naco nubwo bakurese ndari. Hariho kwitandukanya n'abandi kwishira ku ruhande. Haleluya. Muri ku murongo n'abandi bihumbi mwese murasa ariko wagira umuntu haguruka ngakiruka hariya ujya nibiki protocole arakomeye neza uyo muntu yitandukanye n'abandi. Ari abantu bari ngaha jewe nzi ntarabona n'ubu mwanya maze ko navuga ariko umuntu yohaguruka bewe ari ngaha wewe uratandukanye n'abandi baricaye nawe urahagurutse itandukanye n'abandi. Haleluya. Haleluya. Akiri kure wawe akiri kure abona musukoni uri ko mababi yagira gute awegera avuga ngo kumbure yogira icyawusanga ko mumve yuko musukoni sigiti ni wewe kandi sivoka ni wewe. Imana keneye ikintu gukurako nta mafaranga yawe gusaba ko iratunze. Amafaranga yatanze urayishira Imana icubahiro ariko niyo yaguhaye. Ubutunzi ufise niyo yabuguhaye. Akazi ufise niyo yakaguhaye. Iyo nzu nawe itanga niyo yaguhaye ariko amashimwe ni decision personnelle. Nimuvyumva amadishimwe niwe uhitamwo. Tinatahuye yuko ufise injya ushaka izo ngenda zifise iwanje sigaye ko zikuma muri frigo zikuma zishushe ziteze. Kumbure Jesse yo kumbure iri kuri bamwe je navyo Imana Jesse shakugira kumbure uko umwanya wanje masengesho mara 80% umwanya ndi muri gutogotesha. Haleluya. Gutogotesha imfungurwa zandiho anezegwe avuga aturimibe avuga ati yahosha umuhungu wanje iko ndagereza kuba ko ndabatera ifuhe nziza yo gushima Imana yo kuba umwadorateur. Haleluya. Kumbure yogira icyo usangako awushitseko niyagira icyo ubonako. Oh no. Atari amababi. Ayaya. Hari gihe Imana wewe nimba wakiriye Yesu imenye ko Imana yamiguza kugenera yiteze ko kumbure ishitsi gasanga uragaye n'igifuwa uri kuri doga ngo imishatsi yacitse akayobe kagiye amabuto amaguru yanje yagiye uko uri kubazwa n'amababi yahinduye forme ariko zino Imana nikeneye ayo mababi keneye iki ivyamwa biva he mu kanwa kawe. Ashitse agasanga gusa amababi asanga amafacture kuri doga he amafacture yanje Imana kumbe urafite amafacture bon chance dari halwa kumbe urafite ahuba wahabaye gute wowe urumva cagiye warigeze kumezagira no singigumezagira none ko washundeka nuko izo mpemu uri kurahumeka wasikuye he none bose si bose bahema abantu sama bawe niko bavuga sasa apagani bana milliardaire noje no milliardaire ahuzuye amababi yagaye mababi ko gira gucya kaza gira gucya asanga amababi hanyuma piyo asanze amababi shagira gute kuko kitari gihe cyo kwama cy'umusuko. Ahari ari kibazo kasubiramo kana kuko kitari gihe cyo kwama cy'umusuko. Urumva hari gihe abajya imyembe hari imyembe embe dodo murayizi kuri stera twagenda kariya dufise amabuye twariye midi twari dufise amabuye yo gutera imyembe kandi twariye muhira kuryoherwa gusa kubita umwembe gakoroka mego ni coupe ariko ivyo vyaba hari amasezo biba n'igihe bitaba kweki bitaba
hari igihe cy'imyembe, hari igihe cy'ibigori. Ibigori byera ryari? Amezi aya. Nta bantu bamanutse bari ngaha. Ibigori ni ryari? Sezo y'ibigori. Mu kwa mbere, kwa kabiri. Hama mu kwindwi. Ibigori navyo barashaka kubibona. Nabwire hariho periode ushaka guca kwibarabara ukabona no kwerotsa ibigori, you know. Ariko hariho ubundi kwezi wohaca nta n'ikigori na kimubona. Kubera iki? Sigiye cy'ibigori. Urumva resi kosa y'ibigori. Aha. Yavoka bamwe akunda voka ihe. Ni wewe. Uyakunda ivoka. Umunyagitega wewe. Aregere igitega. Okay. Rero amavoka yera ryari ukwezi kuwe? Okay, ngira igihe amavoka ataboneka, igitu atavoka nimubona. Muki, muko munani nta voka nimubona. Okay, dufate rero ko Yesu yaje Gitega. Yesu yaje Gitega aragiye yabihanga. Acaragera Gitega abone mwembe, giti cy'umwembe. Agaca yegera icyo giti cy'umwembe yizeye ko kumbure yohasanga iki? Umwembe. Agasanga nta mwembe. Haramababi gusa nta mwembe uhari. Ikosa ni ryande. None Yesu yasanze umusukoni, yasanze amasuka atavyama kwera sigihe cyayo. Murongo 14 yacagira gute atindira. Yesu yavuga ngo nta kundi si wewe musukoni. Sikosa yawe murundi wari kuma ndagiye. Yacavuga Yesu agize gute? 14. Aramubwira ati ntugapfe. Hari uriye ku sukoni zawe. Wone majambo arawuvumye. Awuhoye araburenganije. Ntaburenganije none. Sikosa y'umusukoni. Yagira umuntu numwe abwico giti. Azogira gute? Ntugapfe. Hari uriye ku sukoni zawe. Uhereye ubu ugashitsa ibihe bidashira. Abigisha wewe bagira gute? Baravyumva. Aini mavesa vango ila modi. Yaravumye umusukoni kwa Yesu arashonje, umusukoni nta vyamufise kandi ikosa ryawo sigihe cyavyo. Yesu none arenganya. Arenganya? Ahari bitwereka yuko inyigisho ntihagaze ku musukoni, ihagaze ku muntu. Biratanga gukomera rero. Muko muratahura. Ibi ni biraho umusukoni. Ko yawe ya umusukoni, uwo musukoni arawurenganije. Sivyo? Rero umusukoni nimba ari wewe cyangwa nimba ari jewe, bisigura yuko igihe cyose azozi wanje nta excuse. Nakuvuga ngo sigiye no. Imisi yose kuva ku kwezi kwa mbere, kuva ku munsi wa mbere, kuva le 1er janvier gushika le 31 décembre, igihe cyose Yesu aje ashaka gusanga ikimazi cy'amashimwe kiva mu kanwa kawe. Shobwira ako ga Yesu ako wenoza gushima ni ngorane ifiti. Urashobora kubona ngene amadeni ya ndembeje kukazi bankuye byanse uriya mutipe yampevye. Nta siguro ihari kuko Yesu ntiyakovuga umusukoni, yakovuga wewe. Igihe utazaza agasanga imyidodombo suva ngora kuvuma niwe wikwegeye umuvumo kuko kwidedomba cyugura umuryango Satani nizo twita imivumo. Ndashobora guhagarika ngataha. Haleluya. Acerere. Mwese yisuzume. Mbegi yaje asanga iki majambo yawe. Iyo uri mu bagenzi bawe uvuga iki? Iyo uri ku kazi uvuga iki? Amen. Simvuze ngo gubeshe. Simvuge ngo uvuge ibitari ivyo. Urashobora kuvuga ibintu biriho ukabivuga mu buryo bw'umuntu afite kwizera. Amen. Urashobora kuvuga uti sanze imirongo itondeye igitoro ariko Imana yatubona bizohera tuko turasenga. Iyo ni imvugo y'umuntu afise ivyamwa. Utagira ijambo avuga gute? Ariko gahe Imana. Ariko mfire muri iki gihugu nyene.
umuntu atagira ivyamwa avuga situation ukwiri agashiraho point. Umwadorateur na point ashiraho. Avuga ati uko bisa kose aya magufa ndayabona, ariko wowe uvuze ijambo rimwe gusa, wowe wazuye Lazaro ukamukura mu bapfuye amaze iminsi 4, wafashe umukungugu bakuramo umupogare nka Adamu akomeye afite ubwenge, ukamukuramo igufa, iryo gufa ukarihinduramo umugore, igituro vya kweri. Aha n'umuntu rero azi kwihangana. Imana avuga ati ntaco naho bitevye. Haleluya. Reka nabwiye yuko icyamwa kitaraboneka ku giti kiba kiri mu kuzimu, mu ivu. Kiri mu ivu, kizofata umwanya kugira giseruke. Ejya amavoka ukunda nta waje ngo arashirako, yavuye hasi araca mu giti aratuga kubera ubuzima buri mu ivu, mwitongo ari ubuzima naguhaye. Nimbona kijijwe hari ubuzima muri wewe. Birabaza Imana yabonye kufisa ubuzima, ariko ntugire ivyamwa, ama ivyamwa. Haleluya, haleluya. Ni kangahe ukwiye gushima Imana? Dimanche, kuwa mbere, kuwa kangahe? Imisi yose. Mbega mazi cyo gusisha Imana imisi yose bisigura. Amen. Nuvuga yuko uri kugendera kuri ritme y'Imana. Imana ihezagira imisi yose, igira neza imisi. Ntimuvyumva. Dusome muri Lamentation n'iki mu Kirundi. Gucira nimba 3:22-23. Lamentation 3:22-23. Nuko imbabazi z'Uhoraho, nuko imbabazi z'Uhoraho, nuko imbabazi z'Uhoraho cyane ineza y'Uhoraho arizo zatumye tudaherengetezwa, kuko ikigongwe ciwe kidahera. Subiramo. Kuko imbabazi z'Uhoraho arizo zatumye tudaherengetezwa, kuko ikigongwe ciwe kidahera. Ces compassions ne sont pas à leur terme. 23. Chama arigisha uko bukeye. Subiramo. Chama arigisha uko bukeye. Keza ngaho. Nuko mwumva piyo? Hari nyuma mwumva? Eske murumva je ko ndumva? Ndavyumva vraiment. Iki kigisha. Ngira bibazo ngo ni icago ni iki? Wasi vuga tukigongo cy'Imana cyamarigice vuga turaye ngire barejisa. Ako kantu gusa ikigongo cy'Imana, ikigongwe cy'Imana cyamarigisha cyamarigisha uko bukeye. Jewe ariko ijambo ry'Imana rinturira bikanduza ngasanga ndaduze jenyene ngavuga none abantu turi kumwe. Bane turi kumwe. None ikigongo cy'Imana muravyumva. Nukuvuga yuko ikigongo cy'Imana gira mu bitahure. Cyo tutavuga bamwe batavuga amen. Ikigongo cy'Imana canke compassion canke imbabazi z'Imana, nukuvuga yuko nuriko ura subisa les conséquences zijanye n'ivyaha n'amakosa yawe. Nukuvuga yuko hamwe Imana yoziragira tik tak makosa yawe ikubita ihushura. Ntanumwe ari buzima ngaha twapfuye twese. Rero hari ibintu byinshi yihanganira kugira ngo kumbure, vuga kumbure. Imana yacarindiriye. Irarindiriye nje gitubita guhushura. Parce que navuga ati birashoboka. Uriya munye n'umuvazayo yavuze ngo reka nshireho intabire ni iki? Ni inyeriko nabaha ni ijambo ry'Imana. Reka nshyiremo ijambo ry'Imana, nshyiremo ibirungu, nshyiremo amase kumbure. Rero ijambo nk'iri sa bonté qui se renouvelle, ineza y'Imana cyangwa imbabazi z'Imana, ngo buri uko bukeye nuvuga yuko hariho imbabazi za samedi ejo haheze. Avyumva? Izo mbabazi z'Imana kuri wewe samedi ejo zararangiye.
uno musi mu gitondo hazutse zishasha zijanye n'uno musi n'ivyo uza gucamwa vyose n'ubuzima bwawe bwose. Ariko rero irakubikiye imbabazi za lendi zo kuwa mbere ntizirasohoka zirabitse. Umunsi utanguye uvyutse za mbabazi za lendi ziravyuka. Pio bavyumvise swirusomere. Amena. Aho kanyuma ikigongo c'Imana canke imbabazi z'Imana, vuga imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana zamarizisha uko bukeye. Uko bukeye, uko umunsi uje mushasha, ntibiraba ibibazo wagize muri kahise. Ariko imbabazi z'Imana nimba warakijijwe nivyo n'abapagani baraziprofitako, ariko mission ya mbere ni wewe uzi Imana. Yesu yavuze ngo abapagani ndabaha izuba, abatizera ndabaha imvura, ndabaha n'amafaranga, ndabaha ivyo byose, sivyo? Ariko abantu batizera bakora profita, kuko akabwa karonka iki? Tuvunguka. Umwana aronka iki? Wewe uri umwana, ni wowe uri umukate, ariko abandi. Haleluya. Shakubwira none ko afise kwa milliardaire ba mbere ari abapagani. Ejo nakora soma bavuga ngo twaronse ndabisomye. Twaronse umuntu w'inyama n'amaraso afise akwije 1000 milliards, 1 trillion de dollars. Yitwa nde? Elon Musk. Yara kuri 500 milliards de dollars. Tesla société yiwe bamuhaye salaire ya 1000 milliards, 1 trillion. Murakangutse? Ayo mafaranga nutuvunguka udafise Yesu. Udafise Yesu nutuvunguka, kuko bitebuke azofa, uzofa, nzofa, tuzofa. Niba upfa udapfiriye mu mwami, shaka upfe ufite 1000 milliards, ugenda he? Genom. Ariko wundi ifite umukate afise nyakatsi yifuka uburengeti wagatotse ajyama hasi, niyapfa genda he? Paradiso. Aja gusanga Yesu ahari. Ninde mukire, ninde mutunzi muri abo babiri? Birambabaza iyo mbonye abana b'Imana bako aramviye abapagani. Mana heraba henda bira yaba bazi ibyo bufise nibo bobamviya. Amen. Musamariyakazi yabwiye Yesu ati wewe uje kuza kunsaba amazi. Yesu aravuga ati yabuze uwundi jewe niwe wonsavye, kuko amazi yanje, ayo mazi kuri gicimira, ayo nuko murimba uyanyoye ejo uzokenera ayanje pura vie. Niwe yanyoye wanje uzobaho ibihe bidashira. Ninde mutunzi ngaho? Mutunzi wa mbere ni umuntu afise Yesu gusumba ivyo bintu vy'isi. Amen. Haleluya. Nicyo gituma yavuze ngo Yesu avuze ngo aragowe umutunzi atazotunga kubw'Imana. Marahasomye Lazaro, le pauvre Lazare, sivyo? Aragowe umuntu azotunga cyangwa azokira adakize pour la gloire de Dieu. Mwana majambo, amafaranga Imana izoguha c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Kumva ko imbabazi ari zishasha. Haleluya. Niyo itahura uzosika senga uvuga ati Mana ku gitondo ndashaka imbabazi za lendi. Haleluya. Jesi sa namwe saiza amardi ndirendi. Ndashaka vraiment abantu ko rankurikira no kuri YouTube. Isengesho ryari hinduke umaze kumva ino nyigisho. Haleluya. Uhindure ngene usenga. Nuzo gusenga ngo none ga Mana ryari. Uzogeza ryari. Abandi urabahezagira. Nakugize iki? Ibuka ko nagukoreye basi, nako kibuke basi. Imyaka irabaye myinshi, baritwengera abapagani. Uri kuriyimbira
ikinogo kinini ucujamo urifurira wewe nyene nawe gufurira niwe kurifurira kwifurira munavyumva gushira kwivu wimba satana kwa rakongorera ati kubita heba umugore wa Yobu yambwiye ati fuma iyo mana yawe upfe iyo ni langage ya satani akubwira ati non ça c'est injuste gute ushobora kumera gute ntuvyemere quand même amasengesho yawe ubyera shobora cyane cyangwa ukora ibindi satani yaguhejeje ngaho haleluya imbabazi zayo zamari zishasha buri munsi imbabazi za mardi zirahari nimba zo bukihari zirahari iza mercredi zirahari ikibabaje no kizi rero nuko uriko idodomba kandi imbabazi zawo munsi zihari la bonté y'Imana nabwire nimba ushima Imana uzokama wibuka kuvuga imbabazi z'Imana ineza y'Imana la bonté de l'Éternel haleluya igihe cyose muri Bibiliya bavuga ineza y'Imana Imana niyihangana nugatana kimubona kibaye kuri wewe ariko Imana ntiyihangana yuko uravuga ineza yayo kubera iki kubera uvuze ineza yayo ikibona umutima ushima turebe ngo ishuro y'Imana sivyo abantu badashima baraca intege sivyo nicyo canke sivyo nubwo wakoreye Imana ijambo merci urakoze ikuta iki kuvuga ngo urakoze wahaye umuntu atavuze urakoze urashobora sigura iyo umuntu atavuze urakoze urashobora sigura bisigura iki murashima mwebwe nodashima bisigura utavuze urakoze bisigura iki umuntu yagufashe arakurira amashuri y'umwana arakurira voyage uragenda muri n'umuryango wawe uragenda gutembera umugore wawe ashaka kubyara arakurihiye byose arabikuriye facture byose hanyuma ugacavuga ucura abahingi bacugenda bisigura iki none ugaye kandi wazakiriye ugaye ntiyakira udashima bisigura iki none nigute ubona uwo muntu yabikoze nigute ubona uwo muntu yabikoze yakoze ibyo ategerezwa gukora nimba ari ikintu Imana idashaka kumva nuko ureka Imana ko ikoze ibyo itegerezwa gukora haleluya none sivyo hari nkunda kubabwira mugenzi wanje kera gose nkiri muto yambwiye yaziko dukijijwe ambwiye ati no yakora yidogera papa wiwe ambwiye none papa wawe ntabangena kuri amashuri ntabangena nambwiye mavyare bateza kubikora nyene igihe yavyara twari kumwe ukoreye ko abantu bameze gutya imbere y'Imana siyandemye none Imana yacu mu bintu byose y'agaciro iragaciro ishimwe iva mu kanwa k'umwana w'Imana gushima Imana kuyaguhaye no kuco iri amen Abanyefeso 5:20 Efesiens 5 verset 20 Imana data wa twese muyishimire vyose iminsi yose mushimire iki vyose iminsi vuguti iminsi yose kuva uno munsi abantu bumvise ino nyigisho kuva uno munsi uzorabe gushika dimanche ugeze dimanche iza ku munsi w'Imana ku cyumweru gacura inyuma kuwa mbere narashimye kuwa kabiri narashimye uzogira exercice amen we uzi neza yuko indwi yose wayimaze kuko ngo dushime iminsi yose kwekese yose kuko si bose bashima iminsi yose amen abakristo benshi basanzwe bari ordinaire badakanga Imana barashima Imana ibahezagiye kweko bidakanga Imana ishima biranezera bien sûr iranezera Imana sivyo biranezera Imana ko ishima iguhezagiye igituma bidakanga Imana igituma itayikanga niko bashaka kumenya igituma cyane ndavuze ko cyane Imana muhezagiye ikane yabirujya nyene amen ni kubera uko washimye ko waronse diplome uko washimye ko waronse akazi niko n'abapagani benshi bashima murumva
umuntu atarakizwa atazi n'Imana yibera mu kabari yibera mu busambanyi ngo yo Imana ishimwe mwana wanje oh Mana urakoze ari n'abashima ko bagiye kwiba ntibafatwe rero gushima kubera circonstance Yesu aravuga ngo ni wakunda ugukunda none ushaka ntangare n'abapagani n'abatize n'abatazi Imana umuramukunda kenshi nawe aramukunda ariko niwakunda umwansi niwasengera umwansi niwahezagira umwansi witandukanije Imana akunda abantu bitandukanya kwitandukanya vyatira attention y'Imana Imana ishimwe cyo gutuma Yesu yakora agenda arahagarara abantu bamusita bamukorako bakwega impuzu bamwe bamufata ku rutugu acarahagarara stop bose baramuraba reduse nibiki hari umuntu apana akora nsita ampozeko Petero sinzi ngene byagenzera abare Ndereya Yohana chef cyagoranye mu mutwe arakano umuntu yambere yamavuga ninde muri bose Pote parole mwami uvuze ngo ugukozeko cyangwa ushaka wagusita twese aha tubona twese twagukozeko kweri kavuze ko cyo vuga gute hariho umuntu ankozeko aha numva iki hariho gukorako no gukorako hariho ankozeko mu buryo butandukanye nubwo mwebwe mwagize gute mwankozeko niba ushaka kwatira attention Yesu gira ibitabye abandi bose atagira gira ibitandukanye n'iby'abandi uvuga uti iminsi yose n'igihe bimeze nabi n'igihe ukwiye kwidoga ntiwidoge ukabwira Imana n'ukuri ukabwiza ukuri ndababaye washaka no kurira urire ntuyafata amarira ureke urire rira ariko ntiwidoge nugurire ngo Imana ndababaye ariko ndazi kutabesha amasezerano yawe niyo kandi uri Imana nziza sinahura ivyo ukora vyose ndatahura bimwe gusa ariko ivyo natahura ariko nuko nabitahura uguma uri Imana haleluya aho rero vuga utaho rero n'Imana yari muri Pakistan iko rakora ibintu ndavuga ati banza murindire gato kare gahugu ku Burundi hari umuntu ariko arankwega hari ubushobozi uriko burankwega reka David suko ikora mugabo attention yayo haniniya haleluya attention yayo muri Bibiliya tubatwereka yuko asezerano rya kera attention yayo yaguma kuri Israel hari ibihugu byinshi bindi yakoma kuri Israel kubera iki hariho faveur abana b'Imana baronka ariko rero kwitandukanya muri abana b'Imana nyene ukitandukanya n'abandi murongo wa nyuma Zaburi 34 murongo wa mbere sitwara wa kabiri mu Kirundi je mu Gifaransa ni bavuga 1 à 2 sinzi tuma murongo wa mbere Nzokwama mimbaza uhoraho ibihe vyose ishimwe ryiwe rizoba mu kanwa kanje urudaca kasubiramo kana ishimwe ryiwe rizoba mu kanwa kanje urudaca urutagira gute sa louange sera toujours dans ma bouche toujours siguriki mu bihe vyiza mu minsi myiza no mu minsi babaye diplome nzoshima Imana nabuze nzoshima Imana nzorira muga nzoshima Imana haleluya urifata bavuga uti uri Imana uko biri kose nzoshima Imana ibihe vyose haleluya iyi niyo challenge yo defina guhaye no munsi kuva no munsi kuvejo mu gitondo uvyutse amen uvyutse vuga uti Imana ndaje imbere yawe bitaravye amakete ngize imisi ndonka
bitaravye amamenase ndonka, bitaravye inkuru mbi ndonka mu muryango, bitaravye umugabo wanje ngene yananiye cyangwa umugore wanje yananiye cyangwa umwana wanje yananiye, muri umwanya ndiherereye jewe nawe waramaye akanwa sawa gufungura gusa icyambere nuko gushima. Ndashaka muri kano kanwa wumve ishimwe, wumve kuri Imana ko ndakwemera, ko ndagushima, ko wandinze, ko washoboje, ucuraba inyuma muri kahise, wibuke ibyabaye cyagiye washima. Nimba umaze gushima Imana uravye muri kahise uzokwibuka kangahe ugeze gushima. Cyagiye natawe, cyagiye nihebuye, cyagiye nataye ivyizigiro, cyagiye batwenga, cyagiye byari byaparanganye unakubonye. Nimba urahabaye kiriya gihe n'ubu ineza yawe yamaho ibihe bidashira, yama yinyubura ku munsi iminsi yose. Ukwiye kubona Imana ushasha iminsi yose, kwa kundi yari nikwiri nirahinduka. N'igihe umubiri wawe udashaka gushima, igihe uvyuka bikanka kuvuga, ariko nuko vyuka kuvuga, gitegeka umubiri wawe, umubiri wawe utange. Yatanze verse Romains 12:1, umubiri wawe utange kimazi nk'igitambo kizima. Amen. Ubwira ati wa mubiri we nta shwa ufise, ko bwaje muri wanje, ubwira wa mubiri we nta shwa ufise, ndakwajije icyo ushaka cyangwa icyo udashaka. Ndashaka uje mu busi y'uburongozi, utegekwe uhimbaza Imana, kuko udahimbaza Imana ntiwari kubaho wowe, ntiwari gufungura, ntiwari kubaho, ntiwari gushobora kuvuga, ntiwari gushobora no kumva. Ariko Imana ikwiye amashimwe ibihe vyose, iminsi yose, indwi zose, amezi yose, imyaka yose, ubuzima bwose. Ndiho abaho umugisha.